jewe kagenda mabasha ibintu gushira byose mw'ijambo avuze umunyagihugu ari nibyo enteke wenyine. uvuge ndiko ndakumviriza kabisa kumva amatwi Yego, yego, nico nkundira demokarasi. Burya demokarasi ni ivyumviro, wewe ibyawe bitsinze ivyanje c'est bon, mugabo nanje ivyanje bigutsinze bitsinze ibyawe ntutumbona nk'umwanzi, sivyo kakagenda. Jesse ndakubona Kef, kuko wewe fata uri uya. nkaba umurundi Yego, urumva mugabo ari abantu nk'abacimamanda, hari ibintu mudahurije ko ukabona ati simbizi ivyumviro byo bimeze uko. ishura mani subiza gusa bijya mugabo Ukinyita umwanzi, ukinyita ikibwa. oya Ibyo bintu byose kagenda avuze nta preuve nyinshi bifitiye. Umviriza, uno munsi Burundi buvuga yuti ni igihugu cya mbere ngo gikenye, aho kuri ayo masite bagenda bakurako. Mugabo uwo muntu ntiyaje mu Burundi, ugasanga umwene gihugu aririmira, ugasanga atunzwe n'ibitoke ku murima, asohotse nyuma y'umurima arifitiye ibitoke, arifitiye imyumbati, arifitiye imicungwe hariya mu kibitoke, ugasanga ashira ku meza buri munsi agomba gufungura ni umuntu yabiguze ku isoko, usanga bizimbye gusomba, ugasanga avuga ati ngomba gufungura umutsima n'ibiharage n'umusoma n'ikinirimiye, ugasanga ku isoko ugiye kubiharura amafaranga bigwa ku isoko, ugasanga rero uwo muntu agenda gusiza isibyo, ntaza kumenya ati abarundi batunzwe n'iki. Uno munsi la majorité y'abarundi batunzwe n'uburimyi n'ubworozi gushuka uno munsi, sivyo? Mugabo ubwo burimyi n'ubwo bworozi nta biharuro bifatika barigera baza kubigira. Ugasanga rero wowe uje kuraba uharuye abantu bari urbain, ukaraba abantu basuma kangahe, ugasanga wewe abene gihugu bose b'abarundi ukura baharurira ngo basanga kuri 2% y'abantu bawaharuye, ugasanga rero bari kwarabigwamo. Wewe rero wibereye Mahama nkakagenda usanga yiposhereje Mahama, arindira ama information ava kuri internet, ugasanga la majorité y'abantu baza kubishira ivyo bintu kubaza ko bisezisa n'abantu bafise izindi hangiro baba bafise. Uno munsi isi yubakiye ukinyoma. Iyo jewe ikinyoma canje ndayikoreye promo ikwiye, ico kinyoma canje kiraba ukuri, ubugenda ashobora kuvuga ati Chimamanda yapfuye kandi nzi neza yuko hari, mvuze ati yapfuye nkamusumbya kwamamaza iyo content, naho azovuga ati niwe bazovuga bati oya Jesse Chimamanda wa vrai yapfuye, iyo ni montage bivanye n'isi turimwo n'ibintu bya intelligence artificielle bimaze kuhaba. Kandi gacha kibingorane yuko iyo umuntu ariko arakubwiza ukuri kagenda namubwiye ati wewe izukumbwira ngo nkuru nziza ngo yari yihaye manda, wewe nkuru nziza mwahuriye, wewe wari umutipe yivutira amabanki yiwe kumutanga uko fresh na banki zako, wewe uri yareze nta kwiruka inyuma mengo nkuru nziza uja kumurondera kwiki, ugomba kwitoza. Reka umuntu yitoze babifana babini hariye we nabikusu, urabyumva? 2 ngo ngurumva ngo hari abantu ngo bakenye ngo binakusu kora uvuga yuko ndakenye jya kukivi ukore. None twebwe ko umuntu abanda ubwo bujumbura ngene mwe muvuga ivyo mwebwe mwahunze tweko tubibaye mwe mu mahoro nga ninde twirukana nawe nga je nakazi ka leta mvise nakazi leta yamaye neje ko nanje jewe ndatahuye neza ati isi turimwo twigishijwe nabi yuko nzokwiga mpejeje kwiga ngenda yerera n'ubudokima ngo ndikunda rondera akazi, namenye kare ko atabuzi buhari nako kazi ukamaye sawa, ndapambagura amaye akazi ko kwigisha umemba ko numva nabigisha no bubarira ngo batongereza umushahara ngo tubayeho nabi umushahara nibi. Abo bandi bose abaganga bariko bararira ngo bashaka umushahara bama bagumutse kubera iki? Bagiye mu bintu bagiye bibaza ati aha niho sawa, ibintu bihe birahinduka. Uno musi umuntu abayeho neza niko napambana dame ya mugabo uno musi sinokwidoga kandi leta ikintu yamaye ni kimwe namoro n'umutekano mfise. Uwo n'umutahe wa mbere mugabo ko umuntu akumva neza yuko aronse n'udufaranga na dukeya yogenda kugura inkoho kugira aze kudestabiliza abantu yitwaje abantu barakenye.
Bon, ku kintu c'ama reserve d'oro, ku kintu ca reserve c'inzahabu ntaco uravuga ko sinzi ko nicyo nagomba mvuga hano ariko avuga ibiryo we uri muri ya politiki we muze uri muri ya politiki ya president wacu y'ibiryo ibiryo umwana wose ibiryo none iyo umwana iyo agomba kurya aronka icyaha risabika mu mufuko kuva na kera batamutara wanje mu dufaranga singutunga kuva singutunga iyi politiki ntayo yashikana igihugu muhungu igande yakwe mu mufuko n'uri mu mafaranga ndashaka kumwishura none reka tuyiyamamure gato kubeshe none Chimamanda reka tube aba intellectual tureke ibintu dukuru dusa abantu bariko baradukurikirana ngaha umviriza simbizi iminota yawe yarirangiye sinzi ko twoha ijambo abandi bantu n'imitikano bakageca bavuze ku cyo washikije mu munota umwe okay tukongera mu munota umwe abantu bigira aba intellectuel nibo bafata ngo motife ko bize hama bashi bagomba kuyovya abantu bagomba kumvisha ngo izo nzahabu bazimbahe wowe uze u Rwanda inzahabu baragenda bakitwaza abatutsi bari muri Kongo bakazimba bakaca baziza ushaka natubwo tuje kwitwaza abantu muri Kongo kugira ngo tuje kuziba ziri muhinga ivyo nivyo bakubesha mani Burundi kuva mu mirongo ingahe batubwira ngo umviriza batubwira ngo Burundi exporter wewe mu byo wize ku ishure ndakubaze umviriza akagenda wewe mu ishure hari inzahabu wigishijwe wowe wigishijwe yego naratishijwe nayo ndo musongati wigishijwe turbe umenda kugira ibyo wigishijwe ngo ikizuku utawigishwa toto nigishijwe enda bizi byo nigishijwe ibintu bitatu okay simbizi umwanya waguheranye reka duhe ijambo Desire nawe n'urukundo na patriotisme uriye yukuvuga indya ziri ku sahani yawe c'est vraiment dégueulasse ntabeshe vraiment nta n'ubwenge biba birimo ntabeshe so iyo mushaka gutahura rero ingene corruption zigenda mu gihugu nivyo nako ndababwira yuko izi reserve zose doro mubona ngaha izi zose mubona ziri ngaha anye nashaka kubabwira yuko abakuru badutwara guhera ku mukuru w'igihugu nibo bariko bariba igihugu nibo bariko baratuma izi reserve d'or zidashobora kuzana amadevize mu Burundi kubera iki baca bazishira mu mifuko yabo baca bazishira mu madayabo baca bazishira mu business yabo iyo rero umuntu ariko arababwira yuko igihugu gipfiriye hejuru nibi aba ariko aravuga nimusubire kuza mutubwira ibintu by'ubujuju ngo amasahani ngo yanyaruzuye ngo ivoka ngo igugwa ngo $5 muri Etats-Unis ngo yindi ikagugwa 200 francs Burundi ngo ça veut dire yuko ngo $5 ngo ingana na 200 francs Burundi ça c'est de la bêtise c'est de l'idiocratie sérieusement turakeneye abantu b'ubwenge apana ko tuza kuvuga ibintu dutunganya ngahanye tuvuga ibintu bidakomeye bitagira umutwe n'amaguru tugira amahoro shakira ku mazosi ndakubaza ikibazo merci beaucoup abagabo naba igihugu naco kidafise inzahabu gica bigenda gute kagenda yishure d'abord ndi muri ico gihugu je ndiko mvuga ivyo Burundi reka kugumumbwira ibindi vy'ikindi gihugu kandi niyo ngorane mufise umuntu ababwiye ikintu muca mubona no muri Indonesia Burundi bakubwiye ko muri Indonesia ntibindaba no sema vumbi nta ndabona neza yuko ugerageza kwidocumenta rindira gato Bavuga umwana muri iyo site bagurisha ibiro bingahe hasohoka amatoni angana gute y'inzahabu ku mwaka again ivyo ni berbe itegerezwa kubiraba berbe nayo nironka izo nzahabu zica zigenda mu mifuko y'abadutwara yes hama none igitoro gikoreshwa imiti ikoreshwa inkoho zigugwa imiduga amabarabara agugwa umviriza mbega urazi igitigiri c'amadevize igihugu gikenera ega igihugu gikenera mbe abarundi beexport ibintu bingana gute kubera ko mugomba gufata abarundi bagira ibijuju komsi ikintu kimwe bakora sinagushiriyemwo biko ndakubaza rindira gato
wowe ndumva neza yuko wamaze kwigira incabwenge cyane ugomba kwigisha abantu yuko ikintu nindira gato Shimamanda ndaguha umwanya wait ibi ni ibintu bikomeye nindira gato duhana ahantu umwanya kugira umuntu avuge n'uwundi avuge kugira umuntu amasigure ukagenda yagombye kwerekana muri computer nanjye nshaka kwaza computer nanjye yo nshaka nari kwaza computer nkakwereka ibindi namba umukuru w'igihugu avuze ati muri Etats-Unis ivoka rigugwa $5 sivyo uno munsi mu Burundi niho hari isi n'importe où wotera urubuto ruramera ndazi neza yuko hariho amavoka menshi Bacimamanda ndazi nawe nuko agomba kwigira injiji yovuga neza ndabizi yotemwanya akerekana amavoka yavuye mu Burundi yagiye kuyagura mu murajya mantuzenye mu masoko yahiyo aravuga ati izi voka zaje nga mugabo ingorane zihari nuko ntumenya umuntu azexporta gushika muri Etats-Unis ninde sivyo mugabo wewe ugaje ushaka kugomba kutwumvisha yuko le seul produit u Burundi bwogomba kubaho ni inzahabu gusa mugabo mu gihe ivoka rishobora kuba inzahabu burya umara amasenge urashobora kuba inzahabu urabyumva uno munsi Tanganyika iri inexploité urabyumva mugabo u Burundi yari dernier ma president no yavuze yuko je nariko ndakubwira igitoro reka simbiza manzasigure aracafise imota yiwe ngurishije ivoka rikanyingiriza amamiliyoni y'amadolari ndagura igitoro mu ncamake ry'avoka ryahindutse iyo nzahabu uri kuranyumvisha kuti ugomba kurimita abarundi ubereka ngo ayo mantu nzenya ayo bagira inzahabu ukabibagiza yuko meme n'ivoka ribaye exporter rigugwa $1 erega ivoka inuzenya iyo ico gitoro uri kuravuga ntukigura mu marundi ico dufise ubu Shimamanda yavuze kare ngo ibikorane Lindira gato Shimamanda yavuze kare ngo ibikorane ngo muri presidence ngo mu mugambwe ibikorane mu nshera bitegurwa mu marundi amarundi meme no muri Brarudi je narakoranye na Brarudi muri 2019 ibi vya Primusique vyande Brarudi matière premier igenda kurangura hanze irangura devise mugabo ama projet local yo ngakugwa mu marundi arakogwa urabyumva ivyo bintu byo kugomba gufata abantu nk'ibijuju mugomba kubarimita yuko igihugu kitagira inzahabu kidashobora kubaho mu gihe tuzi neza yuko u Burundi bufise ibintu byinshi byo ku exporta mugabo biri inexploité ugasanga hariho isi y'u Burundi hariho imico culture harura amafaranga udufate nk'abantu babashubiye kugira ibintu by'ama web tv harura amafaranga yinjira ya AdSense yinjira mu gihugu nayo ni inzahabu uno musi ama content y'u Burundi uno musi hari amafaranga menshi yinjira ari YouTube ari Google yarungitse mu Burundi nayo ni inzahabu ama content y'u Burundi abantu bakende kumenya iby'u Burundi ni inzahabu mu zindi inzahabu bavuze inzahabu sajya malengo doro mubona hariho culture iragurishwa ikibaje nkawe yakagenda tuye na artiste urazineze ko mu artiste ashobora kwinjiriza ama devise menshi igihugu donc uratangiye kwemera ko mu Burundi ari amafaranga afise abayinzahabu inzahabu jewe mvuga ni cya kintu cyose nshobora ku exporta nkaronka amafaranga atari amarundi y'amafaranga yomereza access kugura ikintu nafise u Burundi na president yabivuze ntimunsaba ikintu nafise mu Burundi nta gitoro gihari mu Burundi nta gitoro twimba nta gitoro twimbura kugira dushobore kwimbura igitoro ni dupambane ibishoboka vyose twinjize amadevise kugira winjize ayo mafaranga wowe niwambwira yuko nzoronka amadevise ariko ngurishije inzahabu kandi nzi neza yuko nshobora kuba umurimyi mwiza w'ibitoki nshobora kumurima mwiza w'ibigori bibaye byinshi ntakwiza igihugu nkabishora hanze nkaronka amafaranga y'agaciro muri ico gihe bya bigori bya bitoki navyo ne bibaye inzahabu ivyo bintu byo kuba kurimita ngo malengo doro muri bebe ivyo n'ubukoroni ivyo byaramaze guta agaciro Rindira gatoya akagenda rindira gatoya yaragifise imota yiwe hama ntitwibagire yuko nimba uno munsi ariko haraba ingorane yo kubura amadevise n'igitoro ntitwirengagize yuko hariyo abasabiye igihugu ibihano kandi mu babisabiye ibihano ari abantu bamwe bari hanze urumva rero izo ngorane ntishake kuzita kugira muri leta ihari uno munsi kuko ibintu byo kusabira ibihano igihugu birahari n'ivyo nabyo mugire ico mubivuzeko nimwe mubeshe muti kubera reka se mavumu ndamereka ka video ngaha gatoya hama cindamureka cyo turavuga ngira ngo ntavyumva ko wowe yumvira ibiryo yumva ivyo kurya n'amavuka
numva ibyo kurya gusa Ibyo n'amavuta bigugwa n'ingoga. Utariye ucupfa. Niyo mpamvu mvuga ibiryo kubera utariye ucupfa. ibyo twe twabirenze si turimo ibyo ndabizi okay reka nakore kano kantu Turasara mu mutwe kubera uri mu buhungiro ngababaye ubuhungiro. ngoba mubone ntuze aho ni uri mu gihugu araba mu buhungiro mwamubone intuze maribona hano Semavumbi turayibona Chimamanda. okay Semavumbi Ndayibona. ni mu ntuze munyakabiga okay munyakabiga urazibona izi nsinga z'amatara ziri hasi Vraiment bakubesha. mu ntuze Aho si munyakabiga yakubesha na munyakabiga mizo. ni mu ntuze Munyakabiga. ni mu ntuze nihe ubuze gute mukanyosha Nihe nahuze nuba. Aho bita tutazi. aho bita no ni mukanyosha niko ndavuga okay urabona iyi foto iyo twavuga tugomba guhindura aha hantu hamaze indwi izi nsinga z'amatara zose zaratibaguritse urahabona ndakubwiye ugende aho bita munyakabiga ugende uvyirabira uyu munsi uze guca ubikamera aho bita ku Karibi Munyakabiga ayo manu zingewe ntabaho. Niko ndakubwira tugomba guhindura apana induru zonyine n'amavuka izi nsinga zaho hasura zibona ziriko ndakora kubihindura gute urabibona ibi urabibona abakozi baze kubikuraho baraho indwi yose twara telefone navyo naragiyemo none wakoze iki na telefone maziki cyangwa rungiza amafaranga yo none wagomba jenge no kubiterwa no telefone bifashije umve ugomba kubihindura gute Chimamanda aho hantu uri kurerekana ni hehe kuko navuze mu Kanyosha nahavuze Genius jewe ngaha muhira hariho Probox umviriza hariho Probox yaciye ngaho iragira accident imena itiyo y'amazi ico nakoze twaciye tuyikoresha amajambo urahita ama bla bla reka mbivuga urafashe igihe ngo wa telefone ndafise nimero za pesa turazifise urumva bwabwenge telefone no gukora simbizi mureke ashikirije icyumviro ciwe reka mpeze telefone no gukora reka mvuge telefone ngo 911 okay twege hano tubwizanye kuri Chimamanda reka ubwo bujuje bazo mureke mpeze yo induru reka twatubana n'ikintu gitize ni problem mege ngama dusizemo Konyene nk'incabwenge ndakunda kwibagira incabwenge karigenge ntabwo mwari kuyihuza incabwenge yari kiravuga ibinyoma ubwo ni munzi yarahunze yakora umutima mwiza yarahunze simbizi mureke Chimamanda banza ashikirize icyumviro cy'ubugize yari umuceri w'imahama umuntu yari umuceri w'imahama n'uwo mutita yari umuntu yari mushiga amavoka ari kigabo reka tujye kutego tuvuga hano so ivyo turi hano duhagaze ko ni guhindura ibintu murabona nk'iyi foto nahavuze mu Kanyosha aho bita ku mayira abiri agomba bukeye agana vyishakira iyi foto murabona hano imazindwi ndabibasigura impamvu yaravuze ati none wewe warahamagaye gusa wakoze iki no muri bino bihugu by'abazungu turimo iyo dusanzwe hariho umuntu agwaye kwibarabara canke yaguye kwibarabara canke amatapi ibintu ze insinga nk'izi z'amatara zikagwa hasi duca duhamagara inomero zabigenewe izo nomero tuzazimenyesha ikibazo cyabaye bagaca baza bakabiterura nico dukora ntabwo ari kuvuga ngo bakoze iki n'ubu muri Amerika babijejwe ngaha abo bantu babijejwe niwe bari kuza kubikora reka ndabisigurire banzuceke Chimamanda mu mwanya gato banzuceke reka ndabisigurire banzuceke indra gato nosanga nabiva banzuceke ndavyerekane mubibone ndabereka ubujuje umugira murabona rero zino nsinga hano hasi ngene zirambaraye indwi yose icumwe rikiraranga ibi byaraguye murabona hano hose izi zirimo amatara izi zirimo amatara ibi bigabo ariko baravuga byishinga ibiryo ntibishobora kuziduza murabona hose byaraguye hasi reka ndabure kindi foto igira kabiri murabona n'ibiti rabaha ibiti murabona ibi nta n'umuyaga uhari murabona no hose no hejuru ibisinga hose byaraguye hasi abantu baguma babicamo n'imodoka byarasa yuko zihaca ngaha nta n'umagenda kubikora bino rero nivyo ndiko ndababwira yuko tugomba guhinyanyura ibihinyanyuro si ibiryo n'amavuka Chimamanda icyo twege dukora ni kubiba kore apana uko muguma mubirangarika ngaho muriko murakora umviriza wewe mu gihugu bamwo uratanga amakori urabaza ati abarundi n'abarundi bangahe batanga amakori ku buryo umva nk'ubu nka wewe sivyo hari itegeko muri ico gihugu cyawe urazi neza amafaranga sindagucire mu ijambo hari umuntu avuze yuko izo foto ko ari zo muri 2020 rero
barabesha oya ntaco mugabo nahari zo muri 2020 nahari zo muri 2020 reka ndamusigurire yuko Burundi na Amerika bidasa. Mu Burundi muri Amerika ubuzi bwose ukora buba buri controle sivyo, ubuzi neza namba ukora $2,000 ubuzi ati ibi $2,000 aya leta naya ay'igihugu naya. Mugabo mu Burundi ama fraude fiscale ni menshi sivyo, abo banyagihugu nyine ubwo yuko baba mu Kanyosha urababaza ati wewe gutanga ikori ryari nikori ryagataka ni bya leta mani baratanga wowe ntuba mu Burundi Chimamanda je nakora intanga nta ikori kangahe jewe ugomba nibeshe reka ndakwereka ngaho nibeshe ndani Genius ze kuma ijambo nishure umukuru wa tukore iminota 5 hari abantu bashaka kugenda bafite icyo bashaka gutangura kubabaza tuze turaha uwo muntu umwe azaraduga kuri pano agashikiriza ikibazo simbizi kagenda na Chimamanda mukagira icyo mugabo nashaka kubanza kumwishura imbere yuko mutanga ijambo ku bandi bantu. Okay, simbizi ufite iminota 5. Twebwe hezi icyumviro cyaje no kuri please ni mume ntangu no muto kwa Chimamanda premier hama mumbaze sivyo. Chimamanda arafata akabona ubuzima barimo muri Amerika ingena amategeko ari structure ingena naho woba udandaza imbombo kwibarabara canke ugurisha ibajiya ubuzi neza ati imisoro ya leta ni mugabo abarundi benshi babayeho badatanga imisoro. Niyo habaye itegeko ry'imisoro baca batera induru. Urabyumva ati wayanga urumva ngo leta ngo amakori ngusa gutondera ko amakori nta makori abarundi batanga. None wewe ugacusanga igihugu bamwo kirafise ingene amakori atangwa. Muri ico gihe uzi neza ko utanga imisoro ikintu cyose uzosaba unuwa telefone namba ari 911 uzobona uzi neza ko bifitiye te droit 100% kubera hari amafaranga usanzwe no mwiyasho yawe. Mugabo no munsi la majorité y'abarundi amafaranga bayahembwa meame nta na hamwe aca na leta ntiyabona na obere ntiyabona. Hama wewe uri muri Amerika kubera ubona ingene uri kurakora ugacibaza yuko ukubayeho muri Amerika no mu Burundi bimeze. Je namasemera mu ma interview mu ma emission amanda bivuga twebwe abarundi nta makori dutanga. Nzotanga ikori namba ari imodoka mfise ndayitangira namba ari kori ry'umwaka namba ari biki mugabo imishahara abantu benshi bahembwa usanga amafaranga yabo bakorera na leta itanayamenya ugasanga umuntu yaratunze ntuzi n'inkomoko y'ubutunzi afise. Uravyumva rero ivyo bintu rero ugomba gufata uko muri Amerika ngo urabonye ibintu ivyo bintu public biba bikogwa namba ari amasinya namba ari abati n'amafaranga bavuye muri twebwe nyene. Reka musubize gatonda kwereka reka ndagusubiza gatonda kwenda kwereka ngaho reka ndabikwereka ndagusubize ndiko ndabikwereka please raba hano. Okay raba hano mushire ngaho imbere ndayimwereke uyu mugabo ninde simbizi umugabo ninde uyu wabe yari umushikiranganje baramwomoye uyu ubu ayoboye umushikiranganje bw'ubutunzi ubayoboye navyo nzi. Okay ni Oberi uyu mugabo yasi wakiswa irongoye yahora irongoye uyo yahora arongoye Obere mu nyuma bo mushikiranganje ubusinzi ivyatwara sinzi yagarimo nivyo arimo hano haruguru urabona baramwirukanye. Okay no haruguru urabona baramumoye. Okay urabona ko niki kiganiro nyene kiri haruguru na cene hano bavuze yuko muri Obere hari hano batanga amatagisi bamaze kwiba izirenga miliyari ijana. Izo miliyari ijana ni bibirise urabaza abanyagihugu izo miliyari ijana nizavuye mu matagisi twebwe abanyagihugu dukora siko apana twese si twese ku mafaranga yinjira mu gihugu. Je ndaguha example no muri Amerika si bose jewe se umviriza Chimamanda je ndaguha example ya jewe je mfise ubuzima buri expensive nkoresha amafaranga menshi ntakora intango nenda kubesha none amatunyaraguritse Chimamanda aheze gutanga icyumviro ciwe kagenda tumuhe iminota ayo makori umviriza Chimamanda simbizi kugira dutangure tuzi umuntu agira ico ndabaza ndahana ikindi sheje ngo ndakibereke ngaha cabo muri sheje duhanahana ijambo ku buryo Chimamanda Chimamanda urabaza abantu muri famille yiwawe ati umviriza Genius Chimamanda nyene areke guca pembeni arafise umuryango mu Burundi arababaza ati bamaze kudeklara kangahe ati ku mwaka muradeklara muri munyamerika none Genius none woba muri Amerika
ku mwaka nugenda kuvuga uti ninjijaya reka kugira Semavumbi hari bagusubize ikintu hari ibintu ngo baza babasubiza amateveya Semavumbi ntudeklara wewe Semavumbi muri Amerika bose batanga amatagisi hariho abati wowe utanga Semavumbi bro wewe mwishura Chimamanda usigaranye umunota umwe hamasimbizi sinzi ko mureka karangiza gutanga igitekerezo ciwe amakagenda nawe agatanga igitekerezo ciwe kugira dutangure kwakira umuntu umwe agende arababaza ikibazo mugende muramwicura muzomugize neza. Chimamanda urashobora kurangiza. Okay, Semavumbi muri Amerika ntabwo batanga amatagisi bose. Hariho abakene badatanga amatagisi. Abatanga amatagisi nababa bifise bakize. No mu Burundi abifise baboneka baratanga amatagisi. Abatagira ico bakora nta matagisi ngaho batanga. Siko? Wewe uratanga tagisi mbaje wewe uratanga tagisi siko wewe nishura byiza mu mafaranga ukorera uratanga tagisi ndagitanga mu Burundi cyangwa muri Amerika wewe muri Amerika je nakubwiye ndakora ndifise nakubwiye abatifise katayo batanga ndakubajije wewe uratanga tagisi ntagitanga jewe ndakora ndayatanga ndifise Kinus ntudose kuzana iki urifise Merci beaucoup reka duhe umwanya kagenda abatifise muri Amerika bameze gute simbizi ni umwanya wa kagenda ufite iminota 3 murakoze cyane kumpa ijambo kandi nashaka kwishura gatonya kandi ku kibazo ntozenya simbizi ariko aravuga kijanye n'inzahabu avuga yuko dufise n'ibindi bintu dushobora gukoresha ego nivyo turafise agriculture na élevage ishobora kuduteza imbere mu gihugu tugashobora meme no kugaburira isi yose kuko uburundi ni igihugu kimera nico gituma bitangaje gose cyane kubona hariho abantu bashobora kuba batagira ico barya bishwe n'inzara kubera ibintu bizimvye kandi bitategerezwa kuzimba mu Burundi ngo masubiramwo aho ugenda ku isoko kagura irigi ry'igihumbi jewe muri 2015 nahavuye irigi ritagugwa n'amajana 2 so bica byerekana yuko ikintu kijanye na economy mu Burundi kimeze nabi ariko rero muri uno mwanya nashaka gufata kanya ndabereke agakarte kerekana n'ubundi butunzi dufise bwa nikere par exemple nikere mu Burundi nkuko mubibona ngaha aha hose mubona hari utubara n'ahantu huzuye nikere kubatazi nikere ikikora nikere nijya ikora ibintu byose bijanye n'ama helicopteri ubwato ama porte avion indege bikijya cuma imiduga kijya cuma kikogwa muri jya miduga niyo nikere uburundi nabwo nashaka kubabwira yuko bufise réserve mondiale 15% de réserve mondiale zisigaye mu Burundi nuko vuga yuko 85% y'ibihari byose bya nikere babigabangana ku isi muga twebwe abarundi dufise 15%. So tuciye tubandanyiriza aho nyene nashaka ndabereke abigihugu cy'u Burundi cahaye ngo bazoze bari exploiter iyo nikere. Murabona neza yuko nk'iduika nta si y'abarundi. Ibi vyango songa permit by Bilton aba bose n'abanyamerika. Makamba permit Bilton n'abanyamerika. Ibi byose bya undercover n'abanyamerika. So nikindi kibazo dufise muri economy y'u Burundi nuko tugenda guhereza abanyamahanga bakaja gukora ivyama extraction ya nikere yacu orke twebwe twoshaka kuza kuvyikorera iyo abazanza habu zari zihari ngo tuje kurondera amadolare tugura ibikoresho bikenewe hama dushobore kwimbura umwimbu tuvyaza umusaruro ivyo dufise vy'iwacu. So izi nizo solution jemba nkemeye yuko dutanga nk'abantu bashaka guteza imbere igihugu cy'u Burundi kugira umugihugu cyacu ntasubire gufata indege ya Ethiopian agiye guserukira Burundi ifo ko afata Air Burundi ntibisaba umwanya munini bisaba juste gushiraho ubu butunzi dufise mu maboko y'abantu bazi kubikoresha murakoze. Uwera inga guhaririza rindira makana Semavumbi rindira kubwire ko agomba kugura ivoka. Murakoze cyane kagenda hama turashaka gutangura kwakira umuntu umwe akaduga afise ikibazo ashaka kubaza abatumire bari hejuru muzamugize neza. Umuntu wa mbere katwakire wo bita Linka
sanze ndugije utari we nta kibazo ngira acakurikira abamoderita ngira baza kuza baramfasha ku bantu bo kuduga muraba ama request ahari muze muraduza umuntu umwe karibu uri okay cyamanuka sinzi ko umumoderita yo bari hafi yondugiriza umuntu yitwa Linka yabagize neza ubahe iminota itatu bora pana myinshi cyane 5 ni myinshi. Allo, muriko muranyumva? ego karibu cyane akumva mabuji ufite iminota 3 Okay. uravuga Okay, n'utumbereje je en fait, uravuga n'utumbereje ko ikibazo okay, je ikibazo, je en fait, maze imyaka 10 ndi mu bintu vyo gucukura ubutare, donc ndabifisemo experience. Ku kibazo babajije ati ku bihugu bidafise inzahabu comment ça se passe? Comment ça se passe nuko uca ufata nk'ubu hari ibihugu vyinshi bidafise or bica bifata ico biba bifise, birashoboka kuba bifise blé bica bigenda bikayidandaza bakaronka ayo madolari mu nyuma bakagura inzahabu. Exemple yindi notanga mu muting gato abandi. Iyindi exemple nobaha nka Canada ifise ama réserve menshi kandi bexploit ibintu vyinshi. Mu bintu vyose bexploita donc haba igitoro haba aluminium haba nickel cuivre byose barabidandaza. Ikintu conyene Canada idashobora kudandaza ku mu étranger ni or. Or igugwa gusa na Canada hama Canada yonyene niyo icishira muri réserve ya Canada. Donc sinza kuvuga amazina pour raison nyene ya confidentialité mugabo nico conyene tugumana mu gihugu kugira bashobore kubijana muri réserve hama baze bara en fait nico baca bakoresha comme levier. États-Unis ni la même chose. Or yabo bexploita mu gihugu cabo iguma mu gihugu cabo. En plus de ça kubera États-Unis darifise réserve nyinshi icigura or yo mu bindi bihugu. Donc baraja Dubai bakagura ama réserve y'ibindi bihugu hama bakayijana muri États-Unis. Uno munsi États-Unis ifise réserve nyinshi par rapport y'ivyo bashobora kuextrata. Ikindi kintu mwazanye ngaha mwavuze ati ku kintu c'ama ressources naturelles dufise. Nka nickel mwayivuze muga turafise cyane ikintu citwa cuivre mu Burundi, turafise cyane ikintu citwa terre rare. Kandi ufise ama réserve yoshobora kuba exploite. Ikintu conyene je namambwira abantu baje kubimpanuza ntimuze mwigere muvuga ngo umu étranger ntashobora kuza mu gihugu akaza ku exploiter. Umu étranger arashobora kuza ku exploiter mugabo haba hakenewe ko haza umuntu yavyigiye bakagira ama contrat. Donc ama contrat il faut ko abarimwe aba ingénieur minier, il faut ko abarimwe aba avocat bari spécialisé mu bintu vy'ama minere. Donc uwo muntu aje ku exploiter wawe ni nka contrat ya bail. Ici nibiri munsi y'isi vy'appartena igihugu. Naho wowe ufise inzu iri hejuru ibiri hejuru y'isi vy'appartena wewe iyo n'amaregre yo mu bihugu vyose mugabo ibiri mu kuzimu ni ivy'igihugu. Donc wewe nk'igihugu urashobora guha contrat umu étranger akaza ku exploiter mugabo naho ucukura amakori. Hari ibihugu je no ba conseilla kuja kuraba igihugu citwa Angola. Angola ni igihugu kitari kure ya Congo, ni igihugu kitari kure y'u Burundi. Uno munsi uravye Angola wibaza ko ari États-Unis, wibaza ko ari Miami. Kubera baramenye gukoresha ico bafise. Kandi ntitwibagire ko i Burundi hariyo na petrole. Iyo petrole muri ko muravugira hari muri Tanganyika mugabo ntiri exploite. Urumva? Donc il faut ko tumenya yuko turafise ubutunzi, ni juste ko no munsi il faut ko tugira tukazana abantu babifisemwo ubuhinga hama hakaba ikintu citwa c'amakori ayo ma entreprise akayariha akaja mu kigega. Hama hari umuntu yabajije ngati ngo abarundi bariha ikori ni bangahe. Namba utariha ikori nuko udakora nk'umu fonctionnaire. No hanze namba ari abantu ba mbere bashobora gutrafika amakori n'abantu bikorera. Yes. Mugabo namba ukorera entreprise namba itakurihisha ikori yo mu Burundi nuko udakorera entreprise nuko utari umu fonctionnaire. Kuko urabaza aba fonctionnaire urabaza abigisha mu Burundi ubaze abakorera bose igihugu bose barariha ikori. Hama iyo umuntu ataca akora canke iyo umuntu ataho yanditswe yuko akora none ushaka igihugu kimurihishe gute ikori. Urumva nico nashaka kuvuga inzahabu zirakenewe kuko urumva niyo yonyene niyo monnaie en fait d'échange mondial ihari. Hama présentement idolari niyo bavunja niyo ushobora kugura ibintu. Nuno munsi naba dukeneye ko batugurira ikawa bayigura mu madolari. Ikawa ntiza kuba monetizing mu Marundi. Avyomba. Hama namba muri kazoza birashoboka kuzohinduka kuko hari ibihugu biriko biraja hamwe vyitwa BRICS.
donc Uburusiya, Brazil n'ibindi na Afrique du Sud. Merci beaucoup Linka, iminota twari Nico twabaye nashaka iminota kuvuga. itatu tubongera umunota umwe Thank sinzi you. gusa numvise ufise ibitekerezo simbizi nizere Azari kuri kuratega ikibazo. amatwi amuzana abantu nk'aba bacuruzi nizere kuri kuratega amatwi sinzi Yeah. nimurindire Bana gato banjye, Ivyo ni ivyo muri Canada sivyo mu Burundi. Okay, nimurindire gato sinzi ko hari abakunze ibitekerezo vya Linka arimo mwabikunze mwashobora uri munsi ya kubandanya 50,000 nakora. Urashobora By'ahantu hose simbizi nturi mw'ijoro 50,000 muri Canada nangahe? Mu madolari nangahe? sasa nka mirikwa y'amarundi yatanze igitekerezo Tambwe. simbizi yatanze igitekerezo ntigeze abaza umuntu sinzi ko tutomora Uko 50,000 y'amarundi muri umuntu yaratanze Canada. igisubizo cy'ibintu byose biramvuye sinzi ariko araronda Okay, mbona abantu muri commentaire bavuga yuko twomwonge Ivyo muri Canada sivyo mu Yavuze- mu Burundi. simbizi reka rinda bamwongera iminota n'ibyo abantu hari abantu bariko bavuga ko basaba sinzi ko ko hari umuntu yoba twomwongera afise ikibazo kiri exact sino ivyo nari nshatse kuvuga ni Mama, uko wikoreye ubuhuza yaje linka nashaka Mama, wakoze. gusubiramo gatonya ku kintu kijanye nuko abantu bategerezwa gutahura ko inzahabu apa n'indi matière yariyo yose canke diyama canke iki inzahabu urashobora gusubira kubasigurira ingene ariyo mone yerekana amafaranga ategerezwa gufyaturwa mu gihugu erega inzahabu je nababwiye Convention. ati je ndafise experience inzahabu niyo yonyene diama hari ibihugu vyinshi no mu Burundi antuka abantu baradandaza diama iyo bazikura ntimubimbaze no ngaha diama en fait ça. ahantu honyene idandarizwa n'ahantu ni muri Belgique donc na diama yose exploita muri Afrique du Sud na diama exploita Abarusiya barafise ukuntu bo bayidandaza mugabo ibindi bihugu vyose vyo kwisi diama yaho idandazwa ahantu muri Belgique n'ahantu no muri Amerika gatonya Etats-Unis hari ahantu New York bayidandaza hari iminsi yagenewe mu mwaka badandaza amadiama yose yabaye produit kwisi bavyumva mugabo inzahabu mu bisanzwe uyifise mu gihugu ni inzahabu urumva c'est de l'or nico gituma bakubwira ati ni nk'amazi ufise amazi igihugu gifise amazi gifise or uravyumva inzahabu nayo nico kindi kintu cama kiduga inzahabu il y a quelques années yagugwa $1,200 US kuri once uno musi ishobora kuba igeze hafi kuri 2,500 3,000 simperutse kubiraba donc ni kuvuga yuko namba wari ufise we kagenda. namba wari ufise ibiro bitanu vya oro haraheze iminsi uno musi ukaja kubidandaza ivyo biro bitanu ushobora kubikuramwo amahera wari gukuramo ibiro 10 il y a juste quelques années uno musi namba umuntu wese anafise na bag ya oro Okay, merci beaucoup niyo uja Linka. kudandaza Merci beaucoup Linka, nimba wari ufise umwanya Agenda aheruka mu Burundi sinzi- rigura nambaranga yaratangaye ngo riguranga kumbe n'inzahabu yaraduze ibeyi. simbizi je kugira ngende nta mwanya muremure nari mfise mugabo nari naje gutanga juste ico kintu ca or ni or Okay, merci beaucoup. Nimba wari ufise umwanya wari kugumana natwe Linka aratubwiye yuko n'abantu. n'inzahabu yaduze ibeyi. None komate ske nirigira itoduga ibeyi kandi umva yuko inzahabu ariyo reference. twungutse twe dufise oro niho udatahurira wewe iyo dufise oro igiciro kikaduga twe turunguka ntiduhomba Okay, Guca merci. gutanga Okay, turasavye abamoderateri bahagira ubundi baduza